amaze gutanga abamiliyoneri 25 igice ca gatatu tuzogira mu inyuma nko matariki 2022 niho tuzoca turaba abatsindiye uwo miliyoni bashika 25 kuvuga yuko n'ubu haracara amahirwe ku batwumva. Abantu mwifuza kuba miliyoneri mumeze neza murakomeye ndakomeye cyane nitwazira koze kubatanzi uyu munsi naje kubabwira ukuntu ngira mube aba miliyoneri na Eco Cash. Uyu munsi nakora ikiganiro muri Econet niho ndi je kabira kuri Eco Cash mugabo kandi na ba miliyoneri na Eco Cash nje kuganira n'urongoye igisata ca Eco Cash atubwire ukure Eco Cash ikora ndaza abantu bashigaza Eco Cash ngo ngikora mugabo irakora bien sûr kandi amahirwe menshi ariko arabaca kora ko muta iko murakora Eco Cash twinjane muri Econet hama nimba ushaka kuba umukire wazo ubukene muri iyi minsi baze kuronka amafaranga miliyoni kubera juste Eco Cash ndaga ingene bigenda. Abantu basamara barabigana bakaciza hagati canke ntibabiheze abanyamahirwe n'abantu bazana kino kiganiro kagiheza kubera ko nibo bazomenya ukuntu bigenda n'abazomenya ukuntu Cash isigaye ikora hanyuma ukaziyaronka muzonyibuke hamwe na Eco Cash muraronka amahera avuye ku isi hose. Katuja kubibaza ngene bigenda bonus muri Eco Cash yongerejwe. Nice. Nayabwiye mu ntango nkiri hasi ko ngira nakiriye urongoye igisa ca Eco Cash muri Econet nagenda mwakire atubwire practice cyane tuganira twaba ba miliyoneri muraho. Nitwa Ene Celestin ndongoye societe Sasai Fintech ariyo izwi ku izina rya Eco Cash n'abanywanyi. Rero murakoze kutugendera icyo twashaka kuvuga ni promotion twatanguye yitwa ba miliyoneri na Eco Cash twifuza ko abantu bashika 50 mu gihugu cyose baba miliyoneri no kuvuga ukoresheje Eco Cash ugakoresha ukarungikira amahera umuntu cyangwa ukabikura amahera cyangwa ukagura amayinite cyangwa ukariha facture cyangwa ugenda nko muri alimentation cyangwa handi hose ugakoresha Eco Cash cyangwa ugakura amahera yawe kuri banki akaza kuri Eco Cash. Ivyo byose biguha amahirwe iyo ukwije ibihumbi 5 ucuronka inota rimwe ukwije amanota 5 ucuronka amahirwe yo kuja mu bahiganirwa kuba umumiliyoneri. No kuvuga ni ibihumbi 25 umaze kugira transaction ya 25000. Ego umaze kugira transaction ya 25000 ucuja mu rutonde ko bashobora guhiganirwa kugira amahirwe yo kuba aba miliyoneri. Ego ibero ko tubanza kuja kuba umumiliyoneri nibaza ko abantu babifuza kubanza kumenya Eco Cash. Ego barayizi mugabo Eco Cash atanga gukora ryari mu Burundi ifite akamaro kaha Barundi. Eco Cash maze igihe kirekire yatanguye mu 2010 niyo yatangura mu Burundi kandi ico gihe nta n'umuntu n'umwe yarazi ngene barungikira amahera. Abantu bari baza bati mbega amahera yova mu telefone gute agashika mu mufuko w'umuntu ariko kandi yaroroheje ubuzima abantu kuko ubu abantu bagitemberana amahera kandi nk'abantu umuntu ari kure ari ruguru ashobora kubwira uri kure ati ndungikira amahera kuri Eco Cash akayamurungikira akayaronka wagiye kusuma canke kurangura ibidandazwa y'amahera muheranye arabwira umuntu ati ndungikira canke arashobora kugenda muri alimentation kamahera afise muri Eco Cash yiwe hanyuma akariha canke arashobora kuriha ukagura amayinite na Eco Cash canke urashobora no kuriha nk'aba koresha ama television mbonesha kure ushobora kugura nk'ama
burya buryo bwo gukoresha amabuke ya Canal Plus, Star Times koresheje Ecocash tarinze gukoresha amahera n'ibindi byinshi witegereze Ecocash rero ni nka mu bisanzwe ni banki ngendanwa kuko ibirimo uburyo ushobora gukoresha ibikorwa bitandukanye kandi bavuga yuko nk'ikindi kintu biriko birakora muri kino gihe irafasha aya mashirahamwe mpuzamakungu arumikira amahera abantu zijya mfashanyo bahora barungika umuntu akagenda yikoreye ibihera hariya abashobora kugira ingorane ariko arabarungikira bakayaronka kuri telefone zabo. Ego nubwo Ecocash two turavuga umunsi baza ko atazi Ecocash kuko nko bivuze niyo banki ngenda twatangakomeye kubona mu Burundi bunyuma banki yose asigaye ama application asigaye barutura amafaranga mu makarte mu Ecocash niyo yabitanguye ariko nifuza kumenya nko ku bantu bakoresha Ecocash bakora nk'akazi nk'abaje akamaro kabo ahanini burya nakahe. Umuaja n'umudandaza n'umudandaza araza arafise uburyo ingene arangura hanyuma muri kujya kubikurira umuntu agiye ati bandikiye amahera yawe canke umuntu avuze ati jewe ndafise amahera yanje yaciye kuri Ecocash yanje burya hariho uturusho byo bita mu rurimi mvamakungu amakomisiyo umuaja agenda ashaka amakomisiyo. Ego nk'abarundi twarumvise ko Ecocash yageze kugira ikibazo mu minsi heze biravugwa cyane Ecocash amafaranga yasizemo ntantu yakuramwo mbega ivyo bintu byo byaraheze ryari ko uyu munsi matuvuze ko hariho turavuga Ecocash nuko Ecocash irakora uyu munsi igihe ivyo bintu biba vyaheze mu gihe kingana gutwe nibaza ko abantu kushikisa bazi ko Ecocash itarasura kandi kuba gukora nk'ibisanzwe vyaheze ryari. Murakoze kuri ico kibazo nivyo harabaye ibibazo ariko twabwira yuko kugeza ubu ivyo bibazo byararenganye twarabivuyemo nta bibazo twifitaniye n'inzego zishinzwe gutora amakori byararenganye kandi bamwe nk'abatari babizi ikigo BR cyarasohoye urwandiko ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ruhamagarira rumenyesha abantu ruhamagarira abantu yuko bosubira gukoresha Ecocash ko atakibazo na kimwe bafitaniye. Ni ukuvuga rero mu ncamake twobwira abantu yuko ivyo bibazo twabirenganye bagume bitura Ecocash babike babikure barungikiranira amahera kugira ngo basubire kuyikoresha nk'uko ukuri kwamye kuko ubu nta kibazo gifise. Ego muri turiko tuvuga uturusho ba millionaire na Ecocash mugabo nibaza ko hariho nk'abantu surtout nk'abantu babikora nk'abaje bashobora kuba baragize ubwoba Ecocash yarigeze guhagarara n'ubishobora guhagarara eske nta risque yuko bishobora gusura kandi guhagarara abantu babikije amahera cyangwa bariko barashaka kugira ama retrait cyangwa transaction bigasura kandi bigapfa. Murakoze tumenyeshe yuko kumbure kubera ico kibazo cyari carahaciye abantu babitwaye gutariko nababwira yuko Ecocash ntigeze ihagarika gukora n'umunsi n'umwe nivyo nta n'umunsi n'umwe Ecocash yigeze guhagarara gukora gusa icabaye abantu baragira ubwoba bamwe bakagira ubwoba kuyitura baragabanya karindi abandi imbere banareka kuyitura mugabo nababwira yuko Ecocash ntiyigeze ihagarara. Cyo gituma twobwira aba agent uko muri ko murabivuga babandanye bakira abanwanyi abaja mbere ubu hariho muri urwo rutonde rwo kubatera intege duheruka gushirako ibice 25% ya komisiyo bahora baronka igihe umuntu yinjize amahera akayashira muri bakamubwira ati jewe ngirira gushira amahera biyavuga depo hariho ibice 25% twongereje komisiyo sur depo abaje bahora baronka kugira ngo tubankuraje tubatere intege hanyuma twobahamagarira aba agent kuguma bakira abantu kuko Ecocash nabone barabizi twaraganira amanama Ecocash iri kirakora ukuri kwamye aba agent bagume bakira abantu kandi abantu nabo ntibagira ubwoba bagume bitura abo baja kandi bitura n'amanuze yabo kandi kindi novuga ku baja noyongera ko turaheruka kugiranira amasezerano
n'amabanki abiri kandi n'ubu tubandanya tugira amasezerano n'ayandi mabanki umuaja agiye muri iyi banki yitwa CRDB na Finbank umuaja amahera yose akeneye y'amahera bita ama electronique cyangwa amakashi izo banki ziramwakira ku ma agence yazo yose cyangwa zirakira n'abakiriya basanzwe ukuvuga yuko rero nta kibazo kiriho ahubwo nuko abantu boba bari bagifise ubwoba boba bari bagitinya bohaguruka ahubwo basubire bakoresha ako kashi takibazo nakimwe mbega umuaje ahora akoresha ako kashi kera hanyuma kwera ibihusi vyahabaye akabihagarika aguma aramutse ashatse kugaruka kandi akoresha ya code nyene ntarakimwe ahindura canke arafise uko nashaka kugaruka ngakaza kandi kubibaza akoresha code igihe asanzwe tutayitanze kuko murabona amanimero amaze igihe kirekire adakora turayihagarika tukayitanga mugabo arabanza akaza akabaza hari igihe asanga code kandi zitari nyinshi ziracahari araza tukasubira tukayimuha kuko arashobora gusanga yaranayibagiye kandi canke yaribagiye na nimero bita nimero kabanga modo passe yayo ibyo araza tukayimufasha muhamakaca bandanya akayikoresha abaje babaye benshi abanywanyi nabo biraborohera gose kuronka ukuntu bashobora kugira ama operation kugira ashobore kuba millionnaire mbega ukugira umuntu ngo atsindire millionnaire na Eco Cash uretse ko bisaba kugira transaction est-ce que ni ibintu mwatanguye kera ni ibintu bitanguye vuba ni ibintu bizomara igihe kingana gute abantu 50 bavuze mwifuza ko batsindira aba ba millionnaire n'abantu bizogenda gute ni ibintu bizomara igihe kingana gute iyo umugambi twovuga mu rurimi rwo hanze promotion yitwa twise ba millionnaire na Eco Cash twifuza yuko abarundi 50 bokora mu minwe umuriyoni kandi ikimaze kutwereka abashika 25 bamaze kugira ayo mahirwe benshi muri bo usanga atani 200 bari bakore mu minwe ukuvuga rero uwo mugambi uzomara ubwa mbere uzomara amezi 12 mugabo ugenda uraba buri mezi 3 kuko igice ca mbere rero twatanguye kiriko kirabandanya mugabo kizohera itariki 18 z'uku n'amezi 3 ya mbere kuko uwo mugambi twawutanguye itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ukuvuga rero itariki 18 z'uko kwezi k'umunani uzoba igice ca mbere kizoba giheze ukuvuga inyuma yaho mu ntango zo kw'icenda tuzosha dutangura yandi mezi 3 kuko ni buri mezi 3 imiliyoni 50 ukuvuga abarundi 50 baba ba millionnaire buri mezi 3 baba ba millionnaire kuvuga yuko n'ubu kuri abo basigaye tumaze gutanga aba millionnaire 25 igice ca gatatu tuzogira mu inyuma nko matariki 2022 niho tuzoca turaba abatsindiye uwo miliyoni bashika 25 kuvuga yuko n'ubu haracara amahirwe ku batwumva ko bashobora gukina bakoresheje bimwe twavuga kurungikira amayinite umuntu kurungikira amahera umuntu kuyabikura kubitsa kugura amayinite kuriha facture gukura amahera yawe kuri banki yawe uyashira kuri Eco Cash yawe ibyo byose biguha amahirwe yo kuronka inota hanyuma kwija amanota 5 ukaca uza mu gitigiri c'abahiganirwa kuba aba millionnaire kuvuga rero ubiravye twebwe tuja mu mugambi w'igihugu aho nyene n'icubahiro umukuru w'igihugu yavuze ati umunwa wose uronka ico ufungura n'umufuko wose uronka ifaranga kandi ejo bundi yarongeye ko arongera ko n'akantu kwa millionnaire urumva turaho nyene twifuza yuko abantu niburi boba ba millionnaire kandi turashima yuko nkuko twari twabivuze hari abantu usanga atari ibihumbi 200 yari bwakore mu bintu mugabo miliyoni akaba awushize mu bintu hariho abantu benshi bakunda kuvuga nti amahiganwa kenshi usanga akunda gutsindira abantu baruguru abantu bo mu ntara hagati canke nkuko bivuze abantu bagera batarashobora gukora amafaranga menshi mu ntoki mugabo mwibaza ko ari kubera iki abantu nyine basinga ari millionnaire
nabo badakunda gutsindira amahirwe. Murakoze mubivuze neza n'amahirwe cyo gitumara amahirwe urumva rero ikintu iyo kimaze kuba amahirwe kuko si ibintu uvuga ngo umuntu araca ngo avuge ngo mu burero ngo hasinda abanaka n'abana oya itombora kandi itombora ibaye uwo biguye ko n'ubonye turizera yuko mu bihe biri imbere kumbure uko tubandanya uzoza usanga abandi bantu baba bafise izo miliyoni nabone bazirose hanyuma gusa keshi urazi iyo habaye tombora nk'iyi abantu usanga bavuga ibyumviro bitandukanye nk'ubu iyo hatomboye wari afise uburyo baca bavuga ngo ibintu bigiye hari ibindi biri ngo baravye ngo bifise ariko si ico uburyo dukoresha n'utsinda ntimwamumuzi ntawe tumenya gusa iyo duhejeje niho tumenya tuti nimero yatsinze niyo mukaca muraba amazina mukaca muraba n'iyabo mukamuhamagara kugira ngo aje gutora uwo miliyoni. Ego kugira rero ngo vyorohe ko abanywanyi bagaruka kandi muri Connect ari benshi canke bashobora gukora ivyo bintu bikenewe kugira ngo bashobore gutsinda hakenewe iki cihuta eske n'abaje benshi eske nuko abarundi benshi basura kuyoboka Ecocash nka kera canke turashima yuko abantu benshi bariko baragaruka basubira kuyikoresha kuko benshi amakarte simu ya Ecocash baracayafise kandi barabandanya kuyakoresha barayakoresha hari n'abayakoresha gutelefona gusa ubu rero turabona yuko bamwe mu bari barahagaritse gukoresha Ecocash bariko baragaruka kuyikoresha rero igikenewe ubwa mbere nuko abantu bomenya yuko bwa mbere Ecocash ntigeze ihagarara kandi irakora kandi ubu akeneye kugira gushirako amahera kugira depot canke retrait canke kurungikira umuntu birashoboka igikenewe rero nyamukuru nuko abantu bovyumva kandi n'ubwoba bugahera ntibagire ubwoba ntibasubire kwibaza ngo ibiki hanyuma babandanye bayikoresha n'abaje nabo tukabatera kamati umuntu abituye mu mwakire kuko ubu nta kibazo na kimwe mufise iyo mufise ama electronique canke mukeneye amakash muraza ku ma agence aho dusanzwe dukorera canke muri ya mabanke CRDB na Finbank aho ikorera aho zikorera hose ku buryo babakira tangorane kugeza uno munsi nta kibazo turasubira kumva cyo muwaja avuga ngo vyanse ngo sinaronse ngo nayarondeye ndayabura kandi nta n'umubwira ngo waje gusaba menshi ayakeneye barayamuha. Ego nibaza ko twokifuza amahirwe abakunzi baravyina kandi nibaza ko baza kuba ari bo ba mbere bihutira gose gukora ama transaction kugira ngo bashobore kuba millionaire. Ku bantu baravyina ikiganiro ndabibutse ko kugira ngo mushobore kuba abanyamahirwe musezere miliyoni ni ibintu vyoroshe gose nta na kimwe bigusaba ni just kugira ama transaction Ecocash kubika amafaranga kuri Ecocash yawe kuva kuri 5,000 kuduga 5,000 kuyarungikira umuntu kuriha ibintu ukoresheje Ecocash gukoresha ama transaction ya bank ukoresheje Ecocash ni ibintu dukora buri munsi ibazira kubikora uzi ko uri uraduza amahirwe kugira ushobore kuba millionaire. Ababifuza kuba millionaire nababwiye ko ari abantu baza kora kino gano bakashaka kugiheza hanyuma nimba ufite ahantu hari carte SIM ya Connect warayibitse suyitoreshe mu telefone kubera ko aya n'amahirwe yawe. Nagira ndabashimire cyane kuba muhejeje kutuganiriza mbwa nimba hari ikintu mwifuza kandi kuvuga kuri Ecocash mukitubwire. Murakoze twababwira yuko boguma bizigiye kandi basubire n'abari barabihevye babandanye bakoresha Ecocash tubabwira yuko hari imigambi myinshi tuzobabwira mu gihe gikwiye turiko turashira mu ngiro tukaba tubashimiye rero kuba baguma batwizigiye kandi namwe tubashimiye. Hari akabazo nciye ngira ubunyene hariho abantu bakora ama business bakunda babashaka gusaba code marchand est-ce que biroroshe gutora code marchand ya Ecocash? Code marchand code marchand ni ijya code abantu bashobora kuriha k'ibintu alimentation ama supermarché ama pharmacie aje turabubwira ibikenewe nta kigoye na kimwe kirimo ayironse ushaka kumu agent biroroshe usaka kumu super agent biroroshe byose biroroshe uvuga nta kintu na kimwe gusa
hari impapuro zisabwa izo nazo no kugira ngo ukorabona n'ibintu by'amahera kugira ngo tukumenye kandi ivyo bisabwa niba inkuru y'igihugu turabikubwira kandi ibintu bisanzwe ufise urukatasi rwa ufise NIF hanyuma deje ufise NIF ufise na registre de commerce ufise naho ukorera ivyo umaze kubizana nta kindi urashobora kuronka iyo code marche mbere ko tuko tuvuga code marche hari n'abamarche nabone batari bari barahevye kwakira abantu turabateye akamo namwebwe mwakira abantu kuko abamarche bakiriye bariko barakira abantu nabo tukabashimira ntitwovuga amazina yabo mugabo barizi n'abatari baki bariko bakira abantu tubashimira yuko mwagumanye na EcoCash n'umukiri kumwe nayo. Yego turabashimiye cyane ndakibaje kugira ngo abantu bashaka byorohe ko barihiba bakoresha EcoCash kuko urumva badafise code marche bica bigorana ko umuntu ashobora kurihikina akoresheje EcoCash tuga tubashimire cyane. Murakoze dushimira EcoCash. Murakoze. Yego nizere namwe ko muri mu baca babandanya gukina cyane gose turabandanya dushimira abantu bavye kino kiganiro twizere ko mwaronse information mwari mwifuza kandi mugira mube nababwiye mu ntango ukazotsinda ravye kino kiganiro uzunyibuke umwe basi ungure n'agafana ndabashimiye cyane yari uzirakoze kuri 7 vibes.